Avukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Murakoze neza nshuti bakunzi ba RPA kuma bandanya gutega abiri turi kuwa 12 Myandagaro mu 2019 ni saha 11 z'umugoroba zuzuye neza akaba mwanya w'amakuru mu Kirundi mukurikira kibiriraho kuri Facebook RPA ijwi y'Abanyagihugu amakuru musanga no kuzindi mbuga arizo Twitter, SoundCloud, Twitter na Westatu akaburongo RPA.bi aya nayo akabwiza n'ingingo nkuru zikurikira. Haramahinyu yibonekeza mu rubanza rw'abasoda n'abapolisi bakurikiranwa mu igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana yashizwe ahabona n'ishyamwe Rukristo akate Burundi. Kuri uyu wa mbere atanguye isekeza ryo gupima indwara y'igituntu ziterwa n'imigera yo mu bwoko bwa benace ryatunganijwe n'Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Bano makuru twateguriye igabane kajugujugu tukababwira hamwe koko ibiganiro hagati y'abarundi bishoboka gusubira gutunganywa nkuko byasabwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ane yandi ni mukanya isase kuri micro Hermès ndetse mwiga w'ivyuma hari Lucia Kabera ufata amasanamu n'amakuru ni ingenieur Gide Mwemero twese amtutista ngikaze mu donito. Ano makuru tutangura bijanye n'umutekano aho mu ntara ya Kirundo hari umuryango ku mutumba Nyagatovu agacimbira Rukere commune Vumbi walaye utewe mu ijoro ryakeye n'umurwi w'abantu bataramenyekana. Umukenyezi yazwi kw'izina rya Cizanye Maria Goretti yaritavye Imana bamuciye umutwe umugabo wiwe nawe yitwa Niboye bamucumise bibugita ubu akaba ari kiruruma mu bitaro vyo kwivuriro rya Muramba. Amakuru dukura ku mutumba wa Nyagatovu atumenyesha ko amatati y'amatongo ari hagati y'umukenyezi yishwe nawo mu muryango wiwe yoba ariyo ntandaro y'ubwo bubisha. Amatohoza akaba yaja yatanguye nkuko isoko rya RPA muri commune Vumbi bitumenyesha. Uruganda rwa RPA rwarondeye Jean Baptiste Kwizera musanda wa commune Vumbi ariko twamukenye kuko telefone yiwe yari izimije. Abantu indwi ni uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu ntara zitandukanye z'igihugu muri indwi twaradujeje. Muri abo bagandaguwe batatu batowe ari biziga mu ishamba abandi bane bicwa mu buryo butandukanye. Inkuru ya Emmanuel Ndashimi. Ibiziga vy'abantu batashoboye kumenyekana vyaratowe mu ishamba cimeza rya Kibira ku mutumba Nderama muri commune Bukinanyana mu ntara c'Ibitoke ku wa kane uheze. Ababonye ivyo biziga bavuga ko vyari biboheye hamwe ku giti. Mu ntara ya Kirundo muri commune Busoni umukenyezi yitwa Uwimana Jacqueline w'imyaka 23 yarishuruyo yagwi warucumise imbugita kwizosi hari ku wa gatatu uheze. Muri kino gihe uwo mukenyezi ari mu minwe y'ubutungane. Ku wa kabiri w'indwi uheze ikiziga c'umuntu atashoboye kumenyekana caratowe kwibarabara ry'umunani muri zone Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bo muri zone Bwiza bamenyesha ko uwo muntu vyaboneka ko yishwa nizwe. Kuri uwo munsi nyene uwitwa Jean Claude Nizigiyimana batazira kiraya yaritavye Imana bituruse ku gusinzikarizwa ubuzima yari yakorewe n'abapolisi muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza. Bamwe muri abo bapolisi bamusinzikarije ubuzima bakaba barahagariswe. Uwanyuma mu bamenyekanye ko bagandaguwe muri indwi turangije n'uwitwa Jean Marie Habimana yishwe n'abanyagihugu afashwe ariko arashurashuza ku nguvu umwana w'imyaka 11 ku mutumba Nyarusange muri commune Nyamurenza mu ntara ya Ngozi. Amakuru ava muri commune Nyamurenza tumenyesha ko yishwe ariko agerageza kwivuna abari baje gutabara uwo mwana. Inyuma y'akaro gatoyi amakuru ajanye na politique. Humura Burundi. Ukwaka ibirwanisho imonera kure ni kimwe mu vy'umugambwe CNDD murazitunga ukwaka ibirwanisho imonera kure ni kimwe mu vy'umugambwe CNDD wa Leonard Nyangoma usaba kugira ngo mu gihugu hagaruke ituze. Mu biganiro yahaye abamenyesha makuru mu gatondo kuri wa mbere umuvugizi w'umugambwe Gaspar Kobako yasavye irekurwa y'abapfungiwe ivyiyumviro vyabo hamwe no gusubizaho amaradiyo sambuye. Kurikirana Gaspar Kobako. Ko rekugwa imbohe zose zizira ivyumviro vyabo. Ubwa kabiri nugusezerera ivyo guhohotera abanywanyi y'abatavuga rumwe. Ubwa gatatu nugukuraho ya mitahe yahabwa abanyepolitike bamwe na bamwe bamashira hamwe yigenga. Ubwa kane nukwaka ibigwanisho insoresore zabihawe kuko nibabifitiye uruhusha abafitiye uruhusha n'inzego z'umutekano. Ubwa gatanu nugutunganya neza ingene impunzi zotahukanwa mu gateka kabo. Ubwa gatandatu no gusubizaho ibinyamakuru byasambuwe mwaka wa 2015.
Kubwa Super Kobako mugambwe CNDD uriteguriye kuja mu matora yo mwaka 2020 hamwe icuba ca politike ngo coba ari ciza. Umugambwe CNDD urongeye kwiyemeza kuja muri ayo matora kandi wifuza yuko hoba umwuka mwiza wa politike wa mahoro n'ibijanye n'amategeko, ariko umugambwe CNDD wiyemeje igihe cose kuzova muri ayo matora mu gihe yoba arimo amahinyu n'igihe icuka ca politike kitogenda gitera imbere kikamera neza. Na kuvyerekeye itahuka ry'utwara umugambwe umuvugizi wa CNDD avuga ko Leonard Nyangoma azotaha abonye bikenewe na burya atamutahe wo kumufata uhari. Tukiri muri politike nyene igenekezo ya 12 Myandagaro no munsi mpuzamakungu hariwe urwaruka. Uwo munsi ushitse urwaruka rwinshi rw'u Burundi kugarijwe n'ingorane zitandukanye. Kivugo c'urwaruka ruhurikiye umugambwe Sabanyafrodebu uyu mwaka no gushira inguvu hamwe bagafatana mu nda bakirinda ababahenda bakitwararika iterambere no guteza imbere igihugu c'amavukiro. Nibaruta Steve Silver umuvugizi wo mugwaruka ruhurikiye muri Frodebu arongera akagabisha abanyepolitike bakoresha kugwaruka ku nyungu zabo, akamenyesha ko ugwaruka amabi yose bakora naho baba bahenzwe ari bo bazoheza bakayabazwa. Kurikirana Nibaruta Steve Silver. Kurabona aho bahenda ugwaruka ico novuga nuko kwibuka ko Burundi ari bwa bose dutegerezwa kububanamwe twese mu budasa bwacu, abahutu, abatusi, abanyabururi, abanyamuramvya, abanyengozi, twese duza kubana kuko igihugu Imana yakiduhaye twese tuza kukibanamwe. Bikebuke rero bikubita gashi bamenye ko ejo canke hirya yejo intahe zo bakubita mu gahanga ivyo bakoze bazovyishura naho batazoba bakiriho, bazoba bagiriye nabi imiryango yabo, bazoba bagiriye nabi igihugu kandi nibikubita gashi rero bamenye ko buca bugacana yandi ntibasubire kubana yohenda ugwaruka. Ivyo ndabivuze ku mice yose, abantu abari bo bose baba bahenda ugwaruka ati kora ibi ja muri ibi bitagira ikimazi. Biraje ishinga ugwaruka si gukubita mugenzi wawe, biraje ishinga ugwaruka si kumwica, si kumuhonyangira gateka. Biraje ishinga ugwaruka n'ubukene, n'ubushomeri, ni itituka ry'indero ririko riribonekeza ubu. Aho rero bose bakwiye gufatana mu nda tukabona ko izo ngorane zose tutazozitorera inyishu mu gihe natwe rero tutazoba dufatanye mu nda. Mu Gifaransa hari umugani bavuga bati union fait la force, mu Kirundi novuga nti ubugirigiri bugira babiri ishiga rimwe ntiryarika. Hazoba ngo twarahenzwe kuko barakuze. Umuhari mpuzamakungu gwaruka MIGB nabo bavuga ko baravye inguvu bafise n'icivugiro cabo bihaye umwaka bafise ubasha bwo guhindura vyinshi mu gihugu c'u Burundi bivugwa na Arsene Arakaza arongo muhari MIGB. Twebwe mu mare mpuzamakungu gwaruka MIGB iyo twarabiye hamwe cyane cyane mbega ugwaruka rw'abarundi uno munsi dufise inguvu ziye kugira ngo ntiduhere urugamba twiyemeje. Mbega tuba dufise intambamyi zihe, twabonye yuko intambamyi ari nkeyi gusumba inguvu twebwe dufise nk'ugwaruka rw'abarundi. Naco gituma twabonye yuko ubwa mbere turi benshi, akabiri dufite ishaka usanga uno munsi ata wundi mugwi w'abantu urifise icanye nk'abanyepolitike tuba tubona yaba bari ku butegetsi canke bari mu migambi itavuga rumwe n'ubutegetsi. Hanyuma ugasanga uno munsi mu nguvu twabonye nuko iboneka yuko hariho ugwaruka ariko uraboneka ko utari muri ya macakubiri cyane cyane mubona abinyamitse igihugu. Ukabona yuko uno munsi aho n'abatutsi bari mu buhungiro bafatanye mu nda kandi bavyumva kumwe. Ico ni ikintu kiba gihambaye cyane. Ikindi naco ukabona yuko uno munsi abantu ugwaruka ruvuga ruti turakeneye yuko hahinduka intwaro, ico twise systeme de gouvernance. Rero ugasanga mu bisanzwe abanyepolitike cyangwa n'indi migwi uno munsi usanga bari mu bintu bito bito, ariko ugasanga uno munsi baravuga ruti turakeneye ko ibintu bihinduka ukabona yuko urundi rwose amahoro n'iterambere kandi mu buryo buboneka kandi abarundi bashima. Ico rero twebwe tukavuga tuti uwo munsi mpuzamakungu w'ugwaruka tuboneye akaryo kugira ngo twisuzume izo nguvu hanyuma twiyumve nyene tugiye kubishira mu nzira. Mu gisata c'ubutumwa naho mu ntumbero kwerekana ko abanyororo bakurikiranwa ku vyaha
bya politike bakorerwa amabi atandukanye cyane cyane bifatiye kuko tuburanisha imanza zabo kugiye shamakate Burundi ryasohoye urwandiko aho yerekana amahinyo yagiye aribonekeza mu rubanza rw'abasoda n'abapolisi bakurikirana kugandagurwa rya General Adolphe Nshimiyimana ibikuru biri mu rwandiko na Onesime Dushimagize. Abakurikiranwa muri urwo rubanza rw'igandagurwa rya Adolphe Nshimiyimana ni Caporal Chef Alexis Bahene, Caporal Chef Ernest Nyabenda, Ajida Sengiyumva, Caporal Jean-Claude Muhimpundu, APC Mathias Miburo, APC Philbert Nyonkuru hamwe na Ajida Kadori Gurumugisha, bose bahoze mu gisirikare ca kera bita FAB. Jean-Claude Ntiburumusi ajeje ibibazo bijanye n'ubutungane muri akate Burundi aratwiganira amwe mu mabi yaranze dosiye yabo bafungwa. Bose bahagaritswe baciye batwarwa mu biro by'iperereza. Mu biro by'iperereza rero barakorewe amabi atandukanye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu mu gihe bariko barumvirizwa n'inyamiramabi, kandi iyo nyamiramabi nayo ikabumviriza atamushingwa manza ariko arabafasha nk'uko bisanzwe bitegekanijwe n'amategeko y'igihugu kambere na mpuzamakungu. Kwigenekezo rya kane Nyakanga mu mwaka 2015 niho bahavuye barungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Amasango menshi yo kubaburanisha mu idonido yarabaye, ariko mu gihe bari barindiriye ko sentare ibasomera urubanza bakamenya ubwo baciriwe niho baje bumva ko rusubijwe mu matohoza. Ivyo muri akate Burundi babona ko ari amahinyu nk'uko bibandanye bivugwa na Jean-Claude Ntiburumusi. Uru rubanza kandi rumaze igihe kinini cyane rutariko ruraburanishwa. Aha twovuga yuko rumaze imyaka 4 irenga ruri imbere ya sentare imwe, no kuvuga sentare nkuru y'igihugu ya Meri ya Bujumbura, unyeruka warugeze muri sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza. Ivyo rero vyerekana yuko ubutungane bw'u Burundi budashaka gukora kuri iyi dossier kubera byagaragaye ko kumbure bafashe abataco bagirizwa muri no rubanza kuko umushikiriza manza yabuze ivyo abagiriza none no munsi na sentare yaciye yica amatwi ikabitashaka gusura guhamagara runo rubanza. Ishirahamwe akate Burundi risaba ubutungane bw'u Burundi kubahiriza amategeko cyane cyane mu gukingira abakurikiranwa ku vyaha nk'uko amategeko y'igihugu na mpuzamakungu abitegekanya. Basaba kandi amakungu kugumiza ijisho ku Burundi kuko bwerekana ko butitayeho ibijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu. Tibutse ko ano makuru mushobora kubasaba muce ku murwa WhatsApp kamenyetso guteranya 9 151 amajana 294 16 n'amajana 348 mukanyide amakuru ajanye n'igisata c'amagara y'abantu. Humura Burundi. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida bufadikanije n'ishyirahamwe ROTARY batanguje kuri uyu wa mbere isekeza ryo gupima indwara z'igitigu ziterwa n'imigera yo mu bwoko bwa B na C ku bantu bose bavyipfuza. Cikogwa kikazotunganirizwa mu ntara zitandatu kikazomara iminsi 2. Inkuru ya Diane Karondo ariko imyereza hano kuri RPA. Dushira inguvu hamwe turandurane n'imizi ingwara z'igitigu nico civuga kizoranga ibikorwa by'iyo sekeza ryo gupima kugushaka no kubuntu iyo migera y'igitigu B na C. Ibirori nyamukuru byo gutanguza iryo sekeza vyabereye mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Paroisse yitiriwe Umweranda Augustino mu Buyenzi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana akaba ari we yatanguje iryo sekeza. Amakuru duhabwa na bamwe mu bakozi bo mu mushikiranganji bw'amagara y'abantu bari kuri ico kibuga avuga ko ico kibanza kuri uyu munsi wa mbere hipimishije abantu bashika ku majana 240. Uretse mu gisagara ca Bujumbura ico gikorwa cyo gupima iyo migera cabereye no mu ntara za Gitega, Ngozi, Kirundo, Bubanza na Cibitoke. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ishirahamwe ROTARY Club nibo batunganije iyo sekeza ryakoze mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariye kurwanya ingwara ya hepatite usanzwe uhimbazwa gerekezo rya 28 mu Kakaro mu Burundi bakaba bashimye kuhimbaza uno munsi. Muco gisata c'amagara y'abantu nyene incaco zo gukinga Ebola ku bakozi mu gisata c'amagara y'abantu bakorera ku mbibe zarashitse mu gihugu kuva kuri uyu w'Imana nkuko biri ku rubuga ngurukana ubumenyi bw'ishiramwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu ku isi OMS barakeza abitanze muri ico gikorwa mu ikete naryo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwarukiye abarongoye intara n'uturere tw'ubuvuzi hamwe n'ibitaro bamenyesha ko igikorwa co gucandaga kizotangura kuri wa kabiri bagasabwa gutanga intonde zabo bazocandaga. Mujanye n'imibano ibiciro vy'ibitoro bitera biduga mu ntara ya Kirundo imyamezi 3 gusa hamwe bikaba bimaze kugwizwa inshuro 2. Abanyagihugu bagasaba leta y'u Burundi kuva mu gacerere irimo kugira ikurikirane hafi ikibazo kijanye n'ikena ry'igitoro inkuru ya Hervé Niyoire.
Ku bituro bine vy'igitoro bisanzwe biri mu gisagara ca Kirundo, bitatu vyonyene nivyo bisa nk'ibigitanga igitoro muri ico gisagara. Nyuma y'amezi 3 hataboneka igitoro ca essence na mazutu kuri ivyo bituro, icamagendo nico gikoreshwa cane. Iritiro imwe essence iri hagati y'amafaranga 5,000 n'ibihumbi 6,000. Ivyo navyo vyatumye ibiciro vyo kwiyunguruza bigwizwa na kabiri. Abanyagihugu bakavuga ko aho bahora baja n'imoto ku mafaranga 500 ubarihishwa amafaranga 1,000. Nayo uva mu gisagara ca Kirundo uja ku masanganzira y'intara ya Ngozi na Muyinga uriha amafaranga 5,000 wahora uriha 2,500. Uva mu Kirundo uja mu ntara ya Ngozi uburihishwa 8,000 wahora utanga 5,000. Muri kino gihe rero ico gitoro iyo kibonetse mu ntara za Ngozi na Muyinga, bamwe mu banyagihugu bo mu Kirundo bavuga ko batwara imodoka zabo muri zo ntara bakazuzuza canke bagatwara amabido. Abakigurisha kuri magendo bo bivugwa ko bagenda kunyoshereza ahitwa Nzaza Ikabanga ni mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ico gihe baca kivomera mu mabido. Icupa rya kinju ringana n'ilitiro n'igice rigugwa hagati y'amafaranga 9,000 n'ibihumbi 10. Muri kino gihe rero abanyagihugu biyunguruza n'abari kwarubaka amazu yabo bavuga ko aribo bahombera, bagasaba nyabuna leta korohereza abazana igitoro kikinjira icinshi kuko iyo kibuze bituma ivyankenerwa biduga ibiciro. Tutwabwiye ko twateguriye ikigabane kajugujugu no munsi rero shira mu gihugu bwa Afrika ribicishije ku mukomiseri w'umugwi ujejwe amahoro n'umutekano Ismaël Shirwi yasavye ko hosubira gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi. Hagataho bamwe mu bitwa ko batavuga rumwe na leta baherutse kumyesha ko bagiye gutahuka mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bitegurire amatora ya 2020. Ibituma bamwe bibaza nimba ivyo biganiro bizoba bikenewe inyuma y'amatora. Ngibi ivyo batumire bakajugujugu y'uyu munsi baza guca ijya nino. Muderevono munsi ni Josiane Muzaneza. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ikiganiro kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka nuwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Ishirahamwe ONU cyo kimwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bamye na ntaryo basaba ko hoba ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi nabo batavuga rumwe, ariko gushika ubu naho hari utwigoro tutari duke twagiye turakogwa, amakungu asana yatawe kuba amazi kubera ko vyananiye kugondoza leta ya nkuru nziza ngo yitaba ibiganiro vyari binategekanijwe ko bivamwo ikirangamisi c'amatora yumvikanywe ko na bose, ariko leta yahavuye yishirira hayo ishiraho ibwirizwa shingiro riyirekurira gutunganya amatora. Mbere bamwe mu batavuga rumwe nayo baranagondozwa baremera kuyiherekeza muri ayo matora. Mbega none ivyo biganiro vy'ukuri vyoba bigishoboka inyuma y'amatora? Mbega hoho biracakenewe? Ngibi ibibazo bimwe bimwe abatumire bacu baza kwishura ko Josiane Muzaneza nabateguriye kino kiganiro nkaba ndabaramukije nongera ndanabifuriza ikaze. Abarundi batari bake bamaze igihe bibaza ingene hazosubira gutumwa k'ibiganiro mu gihe bamwe mu bahora bavyitabira bari mu runani Senarede Giriteka baherutse kumenyesha ko bagiye gutahuka kwitabira amatora ya 2020 atumwe ko na leta bari bamaze imyaka igera kuri 4 bavuga ko bariko baragwanya. Aha Jean Bosco Ndayikengurukiye arongoye umugambwe kaze FDD arahumuriza abarundi ko atamutsi wishibere. Tubikanye yuko Senarede yarigizwe n'imigambwe irenga 10 abayirongoye bari hanze y'igihugu n'iyindi isanzwe abayirongoye bibera hagati mu gihugu. Kuri iyo migambwe rero 10 iri hanze y'igihugu, abayirongoye bari hanze y'igihugu, imigambwe 8 yaravuye muri Senarede araiza amezi arenga 6. Iyo migambwe ni nka CNDD, MSD, IPD, IPRONA, ishami ritemwe na leta y'Igitega, mu
umugambwe RDB, umugambwe KZFDD, ishami itemewe na leta y'Ibujumbura, umugambwe na Debu, PPD gira ijambo, hamwe n'abahoze arongoye inama nshingamateka y'u Burundi nyakubahwa Pio Ntavyo, hanyuma n'ubigeze kuba icegera c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Frederic Bamvuga inyumvira. Ntihenze hasigayeyo rero abarongoye ababa hanze y'igihugu bari muri Senarede ni Frode Bunyakuri ya Dr. Jamina nasanze arongoye Senarede ubu, n'umugambwe CDP urongowe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Senarede na bamwe mu bahoze arabadinyitere mu Burundi. Rero muri make umunyepolitiki ucanka uriya gatwe kiwe uko abaye umutima w'umubwiye igihugu cyamubarutse n'iciwe ashaka gitahamo uko avyumva yumva afise umutekano, ariko ndazi ni nkuko leta nyene y'u Burundi ibizi ibibazo by'u Burundi biracari byose kandi uko umunsi urengana biguma vyiyongera. Ibiganiro rero igihe cyose icyateye ingorane mu gihugu cacu zatumye isinzi ry'abarundi rihunga igihugu cabo, cyatumye haba imfuvyi n'abapfakazi, icyo cyatumye igisirikare gisambuka, icyo cyatumye ukwinubana gukomera abantu bakicana, icyo gituma igihugu kiguma gikena gusumba, icyo gituma giharirwa ivomo, icyo gituma nyene n'umukuru w'igihugu atasohoka igihugu haciye imyaka hafi 5, icyo nyene gituma ibimenyesha makuru byarasanzaye, hatabwigenge muri politike, hataba intwari ibereye, agateka kazi na muntu gahonyangwa ijoro n'umutaga. Ivyo nyene bikihari nivyo bizotuma ibiganiro bikenerwa. Nivyo uyu munsi leta ihari irashobora kumva ko atakamaro idakeneye atari mu nyungu zayo kuganira n'abayituma urutoki ku makosa aba ino munsi, ariko impera n'imperuka ibiyo leta nyene canke iyindi izoganira n'abayigwanya baba abari hino munsi canke abazoza hanyuma. Tasien Sibomana ni umwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta bagumye mu gihugu. Nawe nyene abona kumwe ikibazo c'ibiganiro, akamenyesha ariko ko abo babibaza ko bagiye mu matora ya 2020 bazoba bafashije mu gutorera umuti indyane ziri mu Burundi bihenda cyane. Ibibazo byatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ntibiratoreza umuti mu munsi, kandi nejo naho hoba amatora atavuye mu biganiro bya bibazo bizoguma biri kwafunye. None haba amatora adahurikiyemo bose, atabaye mu mwisanzuro mu mutekano, atabaye bose bafite uburenganzira bumwe bwo guhiganwa, atabaye acungera bava hanze canke mu mashirahamwe ataho yegamiye mu bya politike canke mbere n'abaserukira abahiganwa batisanzuye mu kuyacungera. Nibaze yuko azobyara ikizotuma amakungu yari yaharibo mu Burundi mu bwima imfashanyo azoca bigarura. Nico gituma abahunze nibaza yuko bazoca bahunguka, imvo zatumye bahunga zizoba ziheze, bisigura ko ibibazo byinshi byatumwe n'ico kiringo ca gatatu naho bayandi matora bitazoba biheze. Arico gituma nibaza nti tugize Imana kuko twamye tubisaba kuva na kera narindi ivyo biganiro bikemewe bigahera bikaba kugira ngo amatora ategurwe neza ku neza y'abarundi bose iyo bari amatavyamavuta hamwe byoshika naho bakabandanya gutegura amatora mu kagagazo nta nyishu bizotorera ibibazo dufise mu gihugu. Ari naco gituma naho hobejo canke hirya y'ejo ibiganiro byama bikenewe, kandi none nk'uko bavuga mu Kirundi urugo ruja gukira rwamamwe intahe. Ibiganiro rero birakenewe kubera ibibazo dufise byatewe n'amatora mabi yo mu 2015 ntibizoca bihera ngo nuko basubiye kugira amatora atumvikane ko nabo. Ariko naho abo banyepolitike bose uko ari babiri bahuriza koko ibiganiro bikenewe ngo impingira cari ndende. Jean Bosco Ndayikengurukiye ivyo akabivuga arabiye kukunge na karere n'amakungu basa n'abatawe ku amazi. Nakamo kaje kwiyongera ku bundi bwamo bwinshi bwatanzwe n'iryo shira hamwe nyene byapfiriye aho byapfiriye nyene. Umwe mu bari kuja mu biganiro yaranse, ubu ni Nkurunziza na leta yiwe. Rero ako kamo nk'ubudi bwamo simbona nyene ko kwitabwa ino munsi, kuko bugi ibintu byavuye kure, nyene ibiganiro byateje bigapfa burundu byavuye kure. Muri buka wungirije umuhuza mushingana ntahe Benjamin William Mkapa yarasabye yuko leta y'Uburundi tohindura ibwirizwa shingiro bitabanje kumvikanwako.
ariko babiciye inyuma bararihindura basubiza ibutoto ikibazo cy'u Burundi. Hanyuma muri raporo iyo yaravuze neza icyatumye ibiganiro bihagarara, yatumye urutoki leta y'u Burundi, yaravuze n'ivyokorwa yose rero nta cyabyakozwe. Kira noneho leta y'u Burundi yafashe umurongo ugororotse umwe n'umwe w'amatora 2020 bacishije mu bwizwa shingiro bishiriyeho nyene hafuswe iyo 2025 ryakomoka ku masezerano yarusha. Umwanya usigaye ni muto cyane, kandi se munangene leta y'u Burundi yari yaransi ibindi hava yemera ngo ndahinduye ngiye mu biganiro, kuko icosabwa cyambere cyihuta nuko ayo matora kugira n'abatavuga rumwe na leta bayajemo yigizwe inyuma. Ivyo ntacyo byungura leta y'u Burundi ku mugambi yawo yo kubandanya ica inyuma iziba amatwi itashaka kubona ibibazo by'igihugu. Nuko rero muri make nta kwihenda, nta kwizeza abantu bidashoboka. Ntitubona namba ingene ako kamo ka Sherigisi Mayiri kwava kumvirizwa. Kira noneho haiza amezi abiri abivuze, ngira benshi bararibagiye nuko yanabivuze. Mutimbega none ko abarundi atacizere kinini bagifise ku makungu, umuti w'ibibazo vy'abarundi uzotorwa nande? Aha Jean Bosco Ndayikengurukiye agira ati umupfasi n'umukuru w'igihugu igihe yavuga ati nderetswe amabakogwa n'ibihangange bimwe biri muri leta birongo igihugu bijanye n'ubwicanyi, ugusahura, gwanya hagati na muntu, ntiyari kararazirana kandi ntiyari kararota. Biboneka yuko leta y'u Burundi irazi ikiyishe. Igihe rero izo ngorane zo bazikiri mu gihugu, abanyagihugu bakazibamwe imwaka nyamuremure, bazorundanye batora inyishu ku bibazo byabo. Bishobora kutaba kuri leta hari canke hakiriho batavuga rumwe nayo uyu munsi, ariko impera n'imperuka nkuko vyabonetse mu mateka y'ibindi bihugu, ibibazo bizohera nta kidahera. Umutwaro, umuzigo, urusyo leta y'undi yikoreye ino munsi n'urya nyene yarawuvuze umupfasi n'umukuru w'igihugu. Bicaye baryamye bafukamye bahagurutse, uwo muzigo wama uri ku mutwe wabo, ku bitugu vyabo urabaremera. Nabo batagombye kubitura ino munsi bazoturwa n'abandi. No kuri ako kagohe Jean Bosco Ndayikengurukiye arongoye umugambwe kaze FD dutemewe na leta y'Igitega, duce dusozerera ikiganiro kajugujugu cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 Myandagaro 2019. Mwakoze mwege mwese mwaduteza abiri. Ndabibutse yuko ikiganiro kajugujugu cuno munsi cari gihagaze ku makenga abarundi batari bake bafise kuri kazoza k'ibiganiro bizotorera umuti Burundi n'abarundi. Reka shimire bano batumire bacu badufashije gutanga umuco. Shimire na Janvier Nini nazwe yamfashije gutunganya no gutororokanya kino kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Josiane Muzaneza. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha. Cari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Arakoze mugenzi wacu Josiane Muzaneza n'abatumire biwe mu higabane akajugujugu. Hano amakuru twateguriye yagarukiye. Tushimire kandi bagezanje bakoze ibishobozi byose kugira ngo amakuru ashobore kuboneka ugihe cyatekanijwe. Mwega bw'ivyuma Alucia Kabera wafashe amasanamu n'amakuru ni engineer Ejide Mwemero kuri mikoma kumwe na Hermès ndetse twifurize mugoroba n'ijoro ryiza ry'uno wa mbere. Ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.